rero Pastor Sebastien baserukire aramutse ishengero. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Mwumve umugisha w'Imana. Amen. Murakoze cyane. Hanyuma murakoze. Tugomba duce dutera imbere dushishikare kuko tugeze mu mwanya w'ukumva ijambo ry'Imana. Mbega muracanyoterewe ijambo ry'Imana? Yego. Muragomba kumva icyo Imana ivuga? Yego. Ijambo ryatwakiriye ryatubwiye ngo ivyatsi biragira gute? N'amashurwe akagira gute? Bariko ijambo ry'Imana rizogira gute? Naduze kumva ijambo ry'Imana. Reka rero tumusabe asenga Imana. Duhaguruke dusenge Imana. Mana iyo mwijuru se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuri uno mutumiro, kuri umwe wese bashoboye gushika kuri uno musozi. None rero twese turi hano, turi imbere yawe Mana, turi imbere y'ubwiza bw'Imana. Turasabye kugira ngo muri uyu mwanya wose tugiye kumara hano, ubwiza bwawe ubandanye gutwikira kuri uyu musozi mu izina rya Yesu Kristo. Kandi kumwe Petero na Yohana bagiye ku ngoro y'Imana, babakoreye iby'ubuhizi, cya kibuga kikamuguruka. Turasabye n'uno mwanya wiyerekane mu buryo bw'ibimenyetso n'ibitangaza, imitima isubire ihembuke kandi wugururiye imitima yose. Kandi abakozi bose bagiye guhagarara hano bagukiwe mu ijambo ry'Imana, bagukiwe mu mugisha w'Imana. Urakoze Mana muri ibyo byose ugiye gukora, kuza kubana natwe ukiyerekana, imitima ukayihezagira, tukumva gusubira guhemuka n'iyindi ntambwe yo kukwegera. Urakoze Mana muri ibyo byose ugiye gukora, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nuko dufise abigisha babiri kandi ntibabatevya, n'abantu bazi kugera umwanya neza. Nuja kure yihangane kugira ngo agire ico atahanye mu mutima c'ijambo ry'Imana. None tugomba duhere kuri Pastor Claude kuva mu Kamenge, aze atubwire ico Imana yashize mu mutima wiwe. Mbega muramuhaye kaze? Yego. Rorera rorera bigira bigende neza. Kaze. Mbega abandi bavuza ibikoresho bari hehe? Gorora ibiganza, gorora ibiganza. Mbega muriho? Ko ntabumva, gorora ibiganza, gorora ibiganza. Naho cyo bakigwaye mu izina rya Yesu gikiriremo. Mudufashe muduhe mikrofone ivuga neza. Gorora ibiganza gutya. Haleluya, haleluya. Semerera gose akamo k'intsinzi, akamo k'intsinzi. Haleluya, haleluya. Bagomba musemerere bose n'amababi y'urubuke koroke hasi. Iraguca gorora ibiganza. Haleluya. Akamo k'intsinzi, akamo k'intsinzi. Mbega niyo muri yarangize muzima amaraso ya Yesu, nari naramugaye, nari nararetame, yarangize muzima. Haleluya. Biriba cyane. Haguruka. Haleluya. Nari nararetame, yarangize muzima, yarangize muzima. Amaraso ya Yesu, nari naramugaye, nari nararetame, yarangize muzima. Haleluya. Shima Yesu. Haleluya.
nari narahetamye yarangize mu buzima. Haleluya, hariya rw'ubuzima bumva semera rwose. Haleluya, yatugize bazima amaraso ya Yesu. Twari twaramugaye, twari twarahetamye, yatugize bazima. Haleluya, amaraso ya Yesu. Nari naramugaye, nari narahetamye, yatugize bazima. Haleluya, amashyi menshi ku Mana. Niba wumva yuko uri muzima, kora amashyi, kora amashyi. Semera, semera, semera. Impundu, impundu, impundu. Haleluya, haleluya. Amen. Murakoze cyane, murashobora gusubira mu mwanya wanyu. Nitubatega turanezerewe kubana namwe kuri uyu mugoroba kuko ijuru ryabyemeye. Muvuge muti amen. Hariya hejuru murashaka kuvuga amen ikumvikana n'imisozi igasangirana. Haleluya, nta kindi twirata n'amaraso ya Yesu. Amen. Mbega mwabonye ingene mushagije? Mbega muraberewe? Ni kubera nde? Subiramo tuti kubera Yesu. Oh, Imana ihabwe icyubahiro cyane. Turashimye rwose ababyeyi bacu batwiyumviriye ko yuko mu gikorane nk'iki cy'ijambo ry'Imana kuri uyu musozi natwe twogira icyo tuvuze, kandi nawe wo guha umwanya wobivuga, n'abaririmbyi babivuze. Haleluya, turabisa byinshi twovuga kuri uwo mwami wacu Yesu Kristo, ariko reka tunyigishe nk'uko babivuze. None rero mwakira intasho zivuye i Bujumbura mu Kamenge. Giraguca, 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 murazakiriye? Kandi murazi ko benshi tubaniye epfo. Imana ibahezagire cyane. Si ngombwa gutebya, ariko nta kindi cyadukoranije. N'uyu Yesu Kristo yatugize bazima. Haleluya. Hari umuntu yumva yuko bari muzima agaheba akagorora ikiganza tukaraha. Uwumva yuko ari muzima. Haleluya. Niwe yatugize bazima. Dusome Abanyefeso 2, kandi tugomba kubatega. Turakora manure kugira ngo mubandane kuronka inkomezi z'ugaruka mu gikorano. Abanyefeso 2, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Niho ngiye gusoma kandi sisoma byinshi cyane. Namwe rero abagize bazima, hamwe mwari mumeze gute? Mbega yemwe abantu bo kandi bitabiragaye. Hamwe mwari mugize gute? Mwishwe n'iki? N'ibigabitanyeho n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderamo kera nk'uko iby'isi bigenda. Mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mwembi ikorera mu bantu b'intabarirwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora iby'imibiri n'imitima yacu bigomba. Kandi mu kamemere kacu twarabo kurakirwa nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugize gute? Tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo. Ubuntu nibwo bwadukijije. Yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza izokwerekana itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe,
ingabire y'Imana ntizavuye ku bikorwa kugira ngo ntihagire uwishimagiza, kuko turi ibiremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Ngiye kuvuga gatoyi kuri aya majambo dusomye hano. Uri mukozi w'Imana Pawulo nk'uko yagiye yandikira ivyeta amashengero, urayo yatanguje ubwiwe, urayo yatanguje n'abandi mugabo akabandikira kugira ngo abakomeze. Aha mu kinjana cya mbere, mu gice cya kabiri cy'ikinjana cya mbere cy'iki gihe turimo, amashengero Kristo yari karagwirirana mu karere kitwa Aziya Ntoyi, Asia Minere, ni akarere gatoyi kari muri Aziya mu gihugu cya Turikiya. Icyo gihugu cya Turikiya bizi ndonabihugu kigabuwemo kubiri. Hari igihande kinini kiri mu Burayi cyo bita Turikiya Europeyenne, hakaba n'ikindi gice kiri muri Aziya aricyo gitoyi n'icyo bise Asia Minere. Aha rero muri icyo kiringo mvuze, amashengero Kristo yari karagwira uko mubona natwe muri kino gihe. Ishengero riko riraguka, raba namwe ngaha igezeruka ngaha mwari bake, ariko ubutwumvise ububwiriza bwinshi murakagwira. Reka murabyumva, murakagwira. Izina rya Yesu Kristo mugwire, kandi mwegukira amahema y'abansi aribo Satani n'abadayimoni. Haleluya. Aha rero Pawulo rero iyo migenderanire yari ihari yatumye amashengero agenderanira. Iri shengero ryo muri Efeso nayo ryari rifise ikibanza c'iteka. Kuri uno mugoroba abandi bo mw'isare, mbega niho muri? Abashitsi bose baje niho muri? Roma ndabatuye ko ibintu nimwamba bibaryoheye muvuge mutambe. Ngiye kuvuga rero murakagira iteka, murakagira iteka, murakagira icunja, murakagira icambo. Rero ibiganza nimba munezerewe. Haleluya. Rumva nobaheka, ndababonamo Imana ibahezagire. Nanyeka ko n'ishengero ryacu rya Pentekote ry'i Bujumbura rifise icunja mu mwami wacu Yesu Kristo. Nanyeka ko akarere ka Isare nako nyene gafise icunja n'ijambo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. None ivyo biva kuki? Iri shengero ryo muri Efeso icunja bari bafise hari ico ryari bivuyeko. Nico ngiye kukwibutsa kuri uno mugoroba. Icatumye bagira ijunja nuko ryari ishengero rizima, ishengero riri mu bugingo. Haleluya. Ubwo bugingo n'ahandi bwavuye ku kwizera. Amen. Ndabipfurije kongera kwizera Kristo bushaje ukundi. Amen. Abamubonye mw'ivyiza Kristo nibagire gutya. Haleluya. N'umuntu yaje ari mushasha arabibona ko Imana yaduteye iteka. Kuko hajya naho babangura urukwavu uvuga ko ruzi kwiruka. Bongo kweli. Niwe atarakira Yesu turamwipfurije gukizwa. Haleluya. Ubwo kwizera rero kwari muri bo, hanyuma harimo n'urukundo rugwiriye. Hejuru y'izo zose rero ibikorwa, namwe turabakeze sangwa ibikorwa. Yaba mwabyumva nkanje namwari kuvuga cyane sangwa ibikorwa. Ariko rero abakora ibikorwa baba ari bazima. Amen. Nta muntu agwaye agira ibikorwa, nta muntu ari ku mfiro agira ibikorwa. Bongo kweli. Ishengero rero rifise ubugingo, rifise ubuzima, rirafise ibiranga. N'iri shengero ryo muri Efeso rero ryari rifise ibibaranga. Pawulo yatangura kubibutsa ingene Kristo yabagize
duha amashi Kristo yapfuye akazuka, duha amashi Kristo yatugize uko turi. Haleluya, amen. Kuri uyu mugoroba ndakwipfurije kuba muzima. Amen. Nagerageje kwiyumvira ibintu biranga umuntu muzima. Icambere kiranga umuntu yuko ari muzima, ndacabwire, arangwa n'ukurya. Arangwa n'iki? Reka yema abantu ko baticaranya ngo ntibakunda kurya ntuze. Mukama wanje, umuntu adakunda kurya yaranyariwe kabisa. Umuntu akunda kurya bituma agira inkomezi bongope. Irya rero hajazizana ibintu bibiri. Hariyo umuntu atavyibuha mbwa ugasanga arakomeye. Haleluya. Agakiriza ikintu ugatangara. Ukazabona umuntu atanguye kurya aza aracisha amagafurusheti